DJ Paulin bafise abarimvyi be nibisigura yuko ari bishasha arafise gutegura concert y'umurimvyi wanze akamagara bajyanye rero nije niko ndavuga tureke kurabira naka canke naka akamwana wa mama aba journaliste basiga bafise abaririmbyi babo uzubikurikirane ugasanga umujournaliste agiye ngo agiye kuhagarika agapostinga kweli ngo asanzwe ahagarikiye umuririmbyi kanaka none ibaze akaca kuya ko ari muri industry y'umuziki y'u Burundi example nka Landry Promoter afise umuririmbyi ahagarikiye inde sindabazi sindagerageza kumukurikirana ego je ndabibonye mu post yiwe bisigura ko Landry Promoter afise abaririmbyi biwe babandi nyene kandi afise nabantu biwe nashobora gupostinga Frima Boy atari umushumi wiwe dari jonde afise abaririmbyi biwe ariko natanga example muca mubibona niyo mpamvu umuziki wacu utazofusha isekure yani kumwe namba atari muri ya groupe ya naka ya Paulin atari muri ya groupe ya Mipro atari muri ya groupe ya Landry atari muri ya groupe ya Biggie atari muri groupe ya Isaac yo niko ndavuga mbabarire nashobora kuronka show nashobora kuronka Big Deal nushaka kuyironka ndakubwije ukuri ahubwo Fizzo n'umugabo kuba yaradugije ugwaruka abandi baririmbyi bakaduha satu bigeze kuvuga ati ngo mu postinze Said Brother cyane ngo murinze kumupostinga yakiri muzima ni mwamupostinga n'ibikorwa vyiwe nawe nyene aribeshe satu bi kubera ikigiye Said Brother akiri muzima nawe ni yapostinze link ziwe cyangwa ni yamupostinga yagerageje kumupostinga fuyi arabaririmbyi benshi bagiye bihendako baba amahiti nk'aba MB Data barabihenze ko gatoyi baba hiti urumva ati ba MB Data barabihenze ko baba amahiti D1 iyo atari kuririmba igandirimbo yiwe yo gusaba concert amasho akayabura ibintu nk'ivyo wibaza bari kumwamagara ni ahora yitegura amasho wenyene kandi ari umupeta afite talent kandi yarafise amahiti yarinze no gukoma induru kugira ahabwe concert gusa kubera bari bamaze kuba bafise abaririmbyi babo Yes, my people. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio. Now I'm back again. And I got Serero. I'm going to kubira byinshi muri entertainment. I'm going to kuzanira aba hitmaker. Kuri mikro ya Lloyd TV. Already is the gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update in news. Oh yes, and muri kiganiro. Tubabwiza ukuri show. Kiganiro. Tukuzanira amakuru y'ivyamamare. Tukuzanira amakuru y'abastari aho barere hose ukamenya ati mbega abastari bacu obabayeho gute. My name is Radio. Kuri kamera uri kumena Elfred Calf wagwana bro Flash imagine as a Flash uramuona Flima uramuona Radio wagwana bro welcome brother on the mic. Thanks Flima boy. Yeah, let's get it man, let's get ni bon muraho kabisa nk'umuririmbyi man twinjira let's get it let's go. Okay reka ndabari indirimbo yanje yitwa Love on Fire. You are my specially singira bahigya erega menya dali abasikara bajya wambere ijisho ry'umutima baby oh mama urukundo rwawe ni moto fire dumu machinga for your love kukwambika impeta ni your dream na mbugo yawe panchi itumachika panchi oh kifuani mwangu lala oh baby lala love you so fire
Katoto lala, kifuani mwangu lala. Oh baby lala, love you so fire. Yeah. Yo, ati kukwambika impeta niyo dream. Yep. Isi Flima boy. Wagwan. Gire bakuzi ba TV ati umeze fresh. Ati uri umukunzi wa Loy TV kukwambika impeta niyo dream. Bagire subscribe kwanza imbere ya show. Gira subscribe. Yep. Kwanza yabivuze Flima boy right now. Nimba utarakora subscribe please banzo hagarike ubanze ukandika kajya gakengira uzurahabwa update news uzurahabwa amakuru agezweho. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show o cya kiganiro kiguha akajyo keza akukumenya amakuru y'ivyamamare amakuru y'aba superstar. Uno musire mu kiganiro cyacu twakiriye umumare bakomeye Flima boy. Yep. Kiri gute umusaza ni bon sinovuga ngo abaringura berewe abarimvye mwamana swaga right. Bonivyo vyacu kandi nibisanzwe ku muririmbyi kubegwa. Ati everyday umuririmbyi yama yatwitse man. Donc ni nka charger ugendana nayo y'urusoro. Nukuvuga n'inkoho umuririmbyi akwiye rero kuba begwa cyane. Ati ni nka charger y'urusoro. Wagwan Flima boy. Yep. Uno mwaka biri gute umusaza? Uno mwaka ni bo ndashima. Kubgawe music kuruhande rwawe imbere ko tujya mu muziki w'u Burundi tubanza kuyaga kwanza ku muziki wawe ubwite. Bakunzi ba Loy TV uno munsi gituma nonde Flima boy ni umuntu novuga ko azi vyinshi muri no muziki we utazi wori kurakurikirana utazi ndabesha se. Yep. Yes today rero ni wa munsi wo kumenya bega industry y'u Burundi umuziki w'u Burundi bimeze gute bega kataziriyo bimeze gute byose ni muri kiganiro nyene tubabwiza ukuri show nta kubabesha no kubabwiza ukuri bro ndabesha. Yep. Uno mwaka imbere ko tujya ku muziki w'u Burundi ndashaka kwanza tuyaye ku ruhande rwa brother mbega uno mwaka navuga yuko umwaka turiko turawugera hagati yego mbega ku ruhande rwa Flima boy ku muziki wiwe nibe bitari ko biragenda fresh man bo ibintu ni sawa agenda gerageza kandi ndashima be mugurazi ingorane z'imo music yacu dizofa ziheze muga kintu gikuru gusa ko tukironka zigira nguvu zo gukora music zigira nguvu zo gukora basanga muri mvya aritanze agakora music agakora ikintu kimeze neza kandi abantu bagacakira neza byose umuravyi arabishimira Imana reka nshimira aba fans banje nshimira abantu benshi abandi babandanya basupportinga yego. Ariko rero harakana avuze ati ingorane ziri mu muziki wacu ntizizopfa ziheze mbega izo ngorane ze cameraman aha rero ndashaka ebana uhagarare fresh ni muri wa mwanya rwitumenye mbega izo ngorane zizopfa ziheze mu muziki w'u Burundi ni zihe bro? Okay, music yacu irimo ibintu bitanu. Irimo ibintu bitanu. Chambere akamwana wa mama. Mu byumve neza nakubwiye ati waramaze kwigabura kabiri music yacu ibice bitandukanye mugabo byose bivuye mu bice bibiri. Aba journalist basigaye bafise abaririmbyi babo bakuzi ba Loy TV nakubwiye ati tubabwize ukuri show. Tugiye mu parti ya gatatu ndaza kubisigura byose. Parti ya gatatu aba promoter aba presenter bajya batuma kwa baririmbyi iki basigaye bafise n'abaririmbyi basigaye bafise utubwi twabo ugasanga bafise abaririmbyi akoresha ibiganiro ugasanga nimba ari kuri radio afise abaririmbyi avugiriza indirimbo. Urumva ikindi gice naco ni gice kiri muri parti ya ma concert aborganiza ibiteramo ni bajya nyene bafise amagroupe abasani babo bafise abaririmbyi babo. Donc urumva ico ni cakani ca gatanu inzigo nibaza bavyumvise ni bitanu mwavyumvise fresh ariko raraza kubisigura neza. Ndakubwiye ati today icara gusa wumvirize reka tubisigura tutanguriye ku kijya ca mbere kamwana wa mama. Uno munsi ukoze umuziki abona ni uyu wacu reka tumushigikire ugena nawe tumushigikire ugera tumureke. Je naragerageje gusora hit song simwe ni nyinshi mugari indirimbo benshi bayumvise ikirato nakoranye na Estanish ya ndirimbo abantu ndibaza barayizi ya ndirimbo baragerageje kuyica
abanyene bashaka kugira ati akamwana wa mama Frima tumureke turekane nawe baragerageje kwikiga ndirimbo mugani indirimbo gushika n'ubu indirimbo ushobora kuyumva n'umuvyeyi indirimbo ushobora kwiraba uri kumwe n'umuvyeyi wawe indirimbo izo kwamaho na tuzofa indirimbo ifise akamaro indirimbo y'urukundo ifise amajambo akomeye cyane bo aho rero baragerageza bafise bashaka uko indirimbo yawe donc akamwana wa mama donc nibiganiro nashobora kuguha ugasanga warakwimye ikiganiro kuri radio aho ati nabiganiro dutanga mu myaka amaze gukora music ngabati bo ibiganiro tubwira ukuntu kumugabo ejo kumva cover yundi muririnzi agiye gukora ikindi kiganiro mbega ujya bamuye ikiganiro kubera iki kandi bavuze ko atabiganiro batanga urumva akamwana wa mama barafise ibyo barabirako donc uno munsi arabaririmbyi benshi bagiye bihendako baba amahiti nk'aba MB data barabihenze ko gatoyi baba hiti urumva ati ba MB data barabihenze ko baba amahiti mugabo MB bande baba amahiti niko ndavuga niko ndavuga niyo mpamvu niho ndakubwira kizo parties zo cubimenya ucubibona babonye ko umupeti afise talent baca baramutakaza mais talent ntushaka kuyitakaza utakaza brand y'umuririmbyi rero uno munsi asigaye ariho ikintu mu muziki nawo usora indirimbo harimo tu groupe aba promoter abantu bafise ama Facebook yo guponda aronka Tairo 6 de mana akaguponda akagucafuza atacumufa kugira ukaraba umuntu ni cyayi ikintu nike dupfa iki mesinzi ko dupfa nana kimwe sinzi wasanga umuntu aragutuse akabikwereka kwa gutuse naho ushobora gusora ikintu kimeze neza wakabona akagiponda kugira ngo aronderera inzira akagerageza kwereka abafana bawe yuko ikintu wakoze ari kibi akakica ariko ntibamenye inguvu za kugira kibeho mbega cyatwa buryo bungana gute cyatwaye umwanya ungana gute ibaze ugasanga indirimbo wayikoze ijoro ryose wiriwe muri tournage aba Queen video muri kumwe mu mahoteli warishe mwakonsomye mu mahoteli mu gatondo kwa facture y'ibihumbi amajana 5 bo egenda kubire gatoyi indirimbo Love on Fire yanwaye amafaranga menshi nagiye gusora clip twayisoye iyo clip yafashe iminsi 3 umunsi wa mbere tupanga tuja Kabezi ariya ujabuse urenganye na Nyabugeti ukabandanya uri beach raho tuvariya umunsi uraheze undi munsi tugapanga kandi location yuko narifise team y'abantu 10 niyo mfishe bose bakeneye kujya gufungura iki déplacement video queen ibaze amuga tusanga umuntu atafisi ico yimariye akajyaga kuri Facebook akaguponda akagucafuza mugabe cyo onyi turabibona yuko music irabaho mugabe nituramenya kurya umuntu ari mu ruhande rwahe canke iki mugabe niba abantu bacha bafise rero bijya bivuga turavuga ati akamwana wa mama agaponda we kugira ngo aronderere inzira bene wabo akiri inzira wowe yumvamwe muri we rero ico ncaduciye intege iyo ni party nakubwiye yakamwana wa mama iyo akamwana wa mama niko kazimije abandi baririmbyi bose nka legend Larijo ba masoja yero akamwana wa mama deja sinzi ko barabira amakartier wa Mukamenge ni bakuvuza cyangwa bamuhe cyangwa kumutakura nambubahe nambure mugabo je pense ko umuziki nuraba politique umuziki uriho kubera abantu dufise ama message dutanga reka tugende mu parti gira kabiri ni yaba promoter basige bafise aba journaliste basige bafise abaririmbyi babo uzubikurikirane ugasanga umujournaliste agiye ngo agiye kuhagarika agapostinga kweli ngo asanzwe hagarikiye umuririmbyi kanaka none ibaze akaca kuya ko ari muri industry y'umuziki y'u Burundi ariko arateza imbere umuziki none wewe nawo ukora neza akabona yuko Frima Boy wa yakoze video ya bien indirimbo imeze bien
nashobora kuyipostinga nashobora gushira comment kubera ashizemo comment akakora cavuze umuririmbyi wiwe kuranyumva bijya rero byo kuvuga ngo aba journalistes bafise abarinzi babo nivyo vyishe umuziki wacu aba president aba boss bashaka gutegura amabiteramo baramagara bajya rero bashise hajya bafise abarinzi babo bacha batanga ugira reka ndakuzanira uyu uyu n'umujama nugira ikibazo donc ho tari umujama wiwe nawo office gishasha office indirimbo imeze neza bakakwica na concert bazogo. Imagine D1 iyo atari kuririmba indirimbo yiwe yo gusaba concert amasho akayabura ibintu nk'ivyo wibaza bari kumwamagara niyo arayitegura amasho wenyene kandi ari umupeta afite talent kandi yarafise amahiti yarinze no gukoma induru kugira ahabwe concert gusa kubera bari bamaze kuba bafise abarimvyi babo D1 bamuhamagaye azoba ko arica babandi azoba ari karazibira babandi Frima Boy tumuhamagaye azoba ari karazibira babandi reka Frima Boy afe kujya nyene tubandanye nabo uno musu ugasanga Satbini yakoze Satbi yarakoze amahiti menshi cyane gushika aja muri Afrima munegere neza arakoma induru asaba abategetsi abagwiza tunga bamufashe kumusabira na visa kugira ashoboye kwitabira irya higanwa basi nawe yari kuba yarananiwe cyangwa iki ashikeyo gusa abe plaza mugabo na numwe yavuze ati nti ngaha mga imagine uno munsi kwera bafise abarimvyi babo baca rumva bafise kiri umuntu afise abantu biwe iki igihe tumvise ati ngo twaronse visa yuyu visa yande barose bro ya dramatique bakuze wait gato siniko ndavuga ngo ariko ninjirari so turigishanya turigishanya muziki tureke akamwana wa mama Frima Boy wait gato bakunze ba Light TV nakubwiye tugitangura ikiganiro cyitwa tubabwiza ukuri show sivyo uno munsi rero nta guca ku ruhande right tuza kuvuga ibintu biri direct kuko ukuri guhari kuravugwa kandi ukuri kurajyana wo kuza gukoma cyangwa uza kubabara yihangane sivyo ariko today nakubabara guhari ariko today Frima nashaka tuvugiza abantu kuri sivyo bamenya ati mbega ikintu kiriko kirica abaririmbyi bamwe na bamwe ni kihe right kuko ku ruhande rw'iwanje ntago nagiye ntawe urukumwe umuririmbyi nka Satbi satura amabafre n'amabuye ashobora kubura visa yo kugira yitabire ihiganwa rikomeye rizohesha agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi sivyo ariko ukaza wumva dramati uno munsi ararose visa right bo niko ndabereka aho umuziki wacu kurafira ikindi naco aba bavuga ngo aba promoter ugasanga umupromoter agenda imbere nabo basiga ngo agiye ahantu ngo nakene ko wamubona uri umupromoter utaririmba iki ngo shika ko wambona iki asafisa abaririmbyi biwe example nka Randri promoter afise umuririmbyi ahagarikiye inde sindabazi sindagerageza kumukurikirana ego je ndabibonye mu post yiwe bisubira ko Randri promoter afise abaririmbyi biwe babandi nyene kandi afise nabantu biwe nashobora gupostinga Frima Boy atari umushumi wiwe nashobora kwandika ko Frima Boy article rarijo nde afise abarimvyi biwe ariko natanga example muca mu bibona niyo mpamvu umuziki wacu utazofusha kure kuranyo nawo gerageza arabapeti baririmba afise indirimbo nyinshi za bien mugabo nibashobora gucaruka kubera baramaze kuba n'abarimvyi babo ubona kuvuga ngo indirimbo nziza gutya ikisoka no ubu ntibakivuza indirimbo nziza baraba ahubwo bavuza umuntu right uno munsi example gatoya uno munsi ugasanga umuntu yubahuse Big Fizzo umuntu yubahuse Kidumu Lolilo iki ugasanga ari umupromoter cyamufasha kumutuka amuhaye imbaraga bo ivyo bibaho ikintu nashaka guhanura abo bantu umuziki wacu rero ufishemo agahaze cyane abarimvyi benshi baratakaye kandi batakajwe n'abaki batakajwe nabo ndamuzi uno musi ari he niyakoze hiti indirimbo ikomeye cyane ariko uno musi ari he
no nijo niko ndakubwira rero nari muri groupe nta mugwarimwo bashaka ko umuririmbyi abandanya ari nyuma yabo tugiye gukya duce gukya tugende uko tumugikorosi donc mugendi uri nyuma ugume inyuma yabo right ugenda ubarondera nivyo wabona yuko menga umuziki wawe uzocutera imbere no jewe narafashe intumbero nzokora umuziki wanje Ateje koko uburyo bw'amafaranga yo gusora video audio nkibufise umunsi nzobura muga kubibura sindabibona ko nzobura amafaranga ya audio video no sindabibona ko no yabura nzokora umuziki tureke ikindi naco rero abarimvyi biwacu aho kubona izi ngorane turimo bakabananya bafekinga life bagaga blue ufekinga life yiki ubuzima turimo bw'umuziki barabuzi ni barimvyi bake bafise imiduga nga mu Burundi benshi barakota imiduga n'amasho turaronka yo kuvuga ngo tugure imiduga kuranyumva umusa abaguza tungazo avuga ati dufashe amashira hamwe agakorana n'abaririmbyi tukaba ambassador benshi tuzoronka amafaranga mugabo ngayi wacu suko umaze kuronka idiri u ambassadeur baraguponda mugabo arabamo bakora baba ambassadeur kubera toga baririmbyi Amipro no numu ambassadeur wo muri Canal Plus bamu ambassadeur kubera ari mu kigano cy'umuziki icyatume bamu ambassadeur kubera nawe nyene yavuga amakuru y'abaririmbyi urumva bagenda yabaye mu ambassadeur mu bisanzwe Amipro yabaye mu ambassadeur biciye mu baririmbyi none uno munsi bamenye yuko rero aho bariko baragera baciye mu baririmbyi bashobora kukwibuka no gufasha abandi baririmbyi nabo nyene bakashika urumva icyo kintu ndacyumva muzee ya tugiye rero mu indi party navuze party nyinshi zitanu aro party rero y'ugwanko donc party sali party y'umuziki wacu nibaduha agaciro k'umuziki please murindi ahabwa agaciro president wa Amicale des musiciens ari mubiki Amicale des musiciens iri mubiki iraryamye nibadufashe dufise ibibazo byinshi cyane bisigura ko Amicale des musiciens itari kirakora mbo bisigura yuko Amicale des musiciens ntiri kirakora ivyo ari kwiye gukora kuko yari hari kugira ngo ifasha abaririmbyi ariko navuga camwe n'abasaba abaririmbyi babo Amicale des musiciens ifise aba no iri hajya mugabo ni baramenye ivyo barimo umunsi bazomenya ivyo barimo bazodushigikira mugabo sikuvuga ngo bari hajya kugira ngo ama evenement yo muri ville gusa babatumye ko bace bajayo bangede ngo bambaye ama costume bace bashika mu evenement no ni bakore batwege gukora Amicale des musiciens tegura ama festival ibitera mu bikomakomeye bivuye muri Amicale des musiciens binjiza amafaranga mu kigega cyabo nubo no kubaza muri Amicale des musiciens bafise amafaranga mu kigega no nayo bafise none bo yakura he nta n'icumi bafise mu kigega none ni iki bamaze kungukamwo kugira ngo kinjiza amafaranga muri mu kigega niko rero badakora mugani batangura gukora muzobona ko udufaranga turinjira reka nshimire madame Big Fizzo we arafise même ama idée menshi cyane Kimana Stein ya mugabo ndibaza yuko nawe nyene azogerageza cyane twarasavye inama y'abaririmbyi bose apana burya bunama bagira ngo agashira kuri stati inama ukacupartage ngo stati yiwawe ni stati yiwawe aro itangazo irungike muyandike mushireko n'urukumu mugashako n'amasinyatire turasabye abaririmbyi bose tukeneye abaririmbyi bose dufise ivyo tuvuga byinshi cyane dufise byinshi tuvuga kuri uyu muziki wacu umuziki wacu urimwo akamwana wa mama urimwo agasuzuguro urimo ibintu byinshi cyane uno munsi ushobora gusora indirimbo yiwawe abantu bakayakira bakumva ko bayakiriye mugabo gusa ukabura power ukabona yuko menga gusa tukwe musanzwe abo gushigikiye akaba ari bo bakwinuka abo tumye ya ndirimbo ishikira abantu ugasanga umupromota umujournalist ashaka kwirukana bro
ashaka ryari nako nduruka taxi cyambona umuntu nyene w'umupromoter ngwe Fima boy urukururira taxi wele namba yakodesheje private jet akaduga ngukururira taxi ngo je ndi mu muduga uwo n'umupromoter amamagaye Fima boy je ndi mu muduga ukora kodesha taxi uwo yonshigikira nkaga suzuguro tu muri game bo okay tureke je nuriye taxi nimbi no tureke gufakinga life sasa Fima ariko yaje dusubira inyuma gatoya kuko ndashaka ko tubabwiza ukuru no munsi hari ikintu bavuze ngo cha MB data novuga yuko n'umuririmbyi yahoze muri Rebel novuga ko ikomeye cyane ya MA kwa Amili Pro ariko no munsi novuga yuko n'umuririmbyi novuga yatanguje imbuga bushasha amaze kuva muri iyo Rebel novuga yuko bisa nkaho byanamugoye gatoya bisa nkaho ubona yuko n'ibintu vyabona Amili Pro hari utangiye kuvyinjiramwo hari we bitwa DJ Paulin icyo kintu nk'umuririmbyi mano kivuga kwiki musaza bo ikintu kimwe no kubwira MB data ivyo vy'amalebo yiwe shaka kubinjiramo cyane magana agomba mvuge yuko umuziki wacu no komeze ndibuka muri darijo akizamuka yaje n'inguvu cyane baramugerageza kumukasakasa baratkura pembeni MB data ni umuririmbyi kandi afite talenti arabishoboye mugabo kimwe namurambwira abaririmbyi aryo usohoye indirimbo nuze wishire hejuru ngo warajeje kuko bajya ugarako n'abafanzi cyangwa ugasanga abaririmbyi bagenzawe ugasanga ari umuririmbyi mugenza wowe ufise hit mugabo afise uburyo navyo wokoroka uzosanga ubwa muhundi nyine aracari hajya ameze good rero aracakora gufisa kandi baramuzi niko nagerageza gukwereka ukuntu rero bariko barakasa abaririmbyi bagashaka ko babegeze inyuma kugira baduza abaririmbyi ba wa Lolilo baramubegeje cyane Lolilo Simba baramukuye bigerageza kuvuga yuko batufukuze batwirukane bashira abaririmbyi babo ari umujournaliste waba kuri radio ugafata ikiganiro cyose avuga amakuru umuririmbyi umwe hasohoye indirimbo zishika 5 ngo akugara ikiganiro ku ndirimbo imwe akarinda atangura ku ndirimbo imwe kurinda heza ariko arakora promo imwe kandi hasohotse indirimbo zirenga 5 rero umuziki rero wacu abariko barawushobora cyane nabantu b'abaririmbyi bari muri diaspora kandi nibo nyene kwanza bashigikiye n'abaririmbyi bari mu Burundi ugasanga umuririmbyi wo muri diaspora afise n'abaririmbyi biwe bashigikiye namba sinihenze aba bapeti ba We Love Music mwara bamenye bivuye kwa Bright niyo yabashigikiye rero manager wabo kuko nibo iziga nguvu zose bazikuye mu bantu b'aba diaspora ndakubwije ukuri ahubwo Fizzo n'umugabo kuba yaradugije ugwaruka abandi baririmbyi bakaduga ya kumbure jenda nkaraba ukuntu umuziki ugoye abaririmbyi kugira ngo basore amasanamu birabagora rero no munsi MB data nakore nasubire kuri abati ngo kubera nakari hage ibikorwa bivuge nakore ashire kwitere kujya nyene kuri abikora hiti niziga nyene bazozikunda babaririmbyi turagerageza gukora tukirekana tugasora ibikorwa bimeze neza mugabo bakagerageza kutwica guhonya kubahonyura mugabo agashaka umuntu avuga ati naka nushaka kumukura ko naka mu mutwe rero akamwana wa mama kavemwo reka nshimire boss wa Roy TV mu bosi namba nyumva mu kiganiro nigeze kuba ndi muhira ndicaye numva telefone umuntu agarikiye Roy TV mu Burundi anerefona Tifrima boy tubonane acamaga kemanyi kavuye kuri umubosi yarambwije rimwe Frima boy je ndakurikirana nkene witanga
ukora naco mfise no guha mugabo tora ico kizogufasha donc twarakoze turakora barabibona mugabo arabo batabibona kandi tubana mugabo umunsi nzofa Jeffrey Maboy benshi bazompostinga Maboy ari umukozi yakora cyane Maboy yagoze yari intwari iki bazonshiraho n'amashugwe mugabo ayo mashugwe ndayabasavye nkiri muzima ivyo ndiko ndakora mu bihezagira ugihari right mu biyereka abafanzi bacu ko twakoze ndagerageza kubona satu bigeze kuvuga ati ngo mu postinze Said Brother cyane ngo murinze kumupostinga yakiri muzima ni mwamupostinga nibikorwa vyiwe nawe nyene aribeshe Satubi kubera iki gihe Said Brother akiri muzima nawe ya postinze link iziwe cyangwa ni yamupostinga yagerageje kumupostinga afuye rero tureka ivyo wonyi tutubandane dukora umuziki wacu bareke kudufata DJ Paulin message kuri wewe uri umuntu bishoboye kandi abarimvye benshi ndibaza mbona bakora kuyoboka gerageza ufashe abaririmbyi bo Burundi nurabe kanaka canke naka no fasha ivyo biteramo urategura ereza agaciro abaririmbyi bo Burundi ariko vrima tukiri ngaho nyene kuri DJ Paulin harabidoga bamwe nyene mu baririmbyi nakubwiye ati irifo ko tuvugisha kuri no munsi sivyo kugira ngo abafana bacu cyangwa se abakuzi ba Roy TV bamenye ukuri right mwebwe nyene abaririmbyi ari mwe mugaruka mu kidoga kwa DJ Paulin right kuko abaririmbyi ubwabo bavuga ko DJ Paulin asanzwe afisa abaririmbyi biwe baguma bagaruka mu makonse ivyo by'abarinzi biwe badakubwira nabivuze sishobora gusubira inyuma umuziki wacu usigaye ufise amaparti kiri umuntu wese afise abarinzi biwe DJ Paulin n'abafise abarinzi biwe nibisigura yuko ari bishashi arafise gutegura concert y'umurinzi wanze akamagara bajyanye rero nivyo niko ndavuga tureke kurabira naka canke naka akamwana wa mama ibiki niki rero twese dukore dushigikirane dukore music yacu iracakina support dukore kabisa bisiguruka rero DJ Paulin agerageze gufasha abaririmbyi bose ibyo biteramo ego babenshi bavuga ati Paulin ngo agerageza guhamagara abaririmbyi bariya i Tanzania muri mu Rwanda cyane ego kiri umuntu wese bishobora gukora ivyo akeneye mugabo gusa agaciro ko muririmbyi w'u Burundi kabeho ziga miliyoni musesagura ari hanze muziseguze muzishire mu baririmbyi b'u Burundi urabona reka uyu Tusengera Plaza yakoresheje ubwenge yagize concert agerageza guhamagara abaririmbyi b'u Burundi yafise amafaranga ashobora guhamagara umuririmbyi wo hanze ariko yashize mu Barundi yakuye Fizzo amurihira tike Big Fizzo aramuzana ngayi Burundi bande none ico cyose gisiguriki ni gwa rukundo tu gutanga support mu baririmbyi w'umurundi kugira ngo umuziki wacu nawo utere imbere kandi abaririmbyi nabo baronka kantu man niyo mpamvu vuze ati rero dukunda ivy'iwacu kwanza nitwamara gukunda ivy'iwacu n'umukuru w'igihugu azobishiramo kubona nabo nyine azobaha agaciro bivanye muri Tanzania batanguye gukundisha ivy'iwabo aba Tanzania President wabo Magufuli ugiyafoye yagiye gushiramo kuguru nabo bamaze kwifungamo ivy'iwabo twebwe aha mu Burundi niyo umenga ni muri Ethiopian mu Burundi umenga ni mu gihugu ca Ethiopia aho indege zose zigwako nivuga rero twebwe mu gihugu cyacu turakira abaririmbyi bose nk'ubu numvise ku mutwenzi batumye ko TID imagine abaririmbyi bafise amahiti ni benshi si bibi gutumira abaririmbyi banze mugabo muraba agaciro kwanza tuzoguma none tuzotera imbere gute tutikunda none muri Tanzania uramaze kubona afishe y'umuririmbyi w'umurundi batumiye mu Rwanda umaze kubona ko muri Uganda kubera iki tudakunda vy'iwacu aba DJs message kuri mwebwe kubita umuziki w'Uburundi muha agaciro abaririmbyi b'abarundi henda kubwira genda zagera wicare ukuranywa
bakubita indirimbo z'abarundi zishika baraziharura nka 200 basi ijoro ryose bagaca batamu mix zo hanze none bajya abanyamahanga muri gero sanga yinjiyemo abakongomani abanyarwanda abagande abazungu example bajya bumvise indirimbo ziwabo ba Tanzania kumbe ngaba mu Burundi baradukunda turi hit acagenda avuga ati yari mu Burundi muri hit timurakaze man mugabo uzugende muri Kampala bro kugira ngo umve indirimbo yo hanze niyo uba wakoranye no mu Kampala w'iwabo muri Nigeria nuko bavuza indirimbo ziwabo no ukurikirana Nigeria ama TV Nigeria mu Burundi raba ama televiziyo yacu d'office ingoma iragerageza kuvuza indirimbo z'u Burundi na BTV mugabo genda ukurikira izindi televiziyo na televiziyo y'igihugu ariyo RTNB ikubita za fiesta igakubita indirimbo za Shagi ari televiziyo y'igihugu igakubita indirimbo z'abazungu ari tutazaho bari none ukavuga ati none twebwe mu Burundi wacu na muziki dufise nta barimvyi bahari Rema TV iragereza kuvuza indirimbo z'u Burundi muga irashiramo gake indirimbo zo hanze bakuremo zijya zo hanze bavuze z'u Burundi ko dufise indirimbo nziza cyane urazi mu gihugu bavugije indirimbo z'u Burundi abarimvyi bose bo bahiti kandi bakavuza indirimbo z'abarundi abantu bozikunda ama concert akaba amafaranga kaboneka ivyo navyo bakora none mwe mushaka ko muzoduza umuziki wacu gute cyari kibazo man wow rero tugerageze twige byinshi cyane mu muziki tureke impamvu zo kumuponda mugabo ari ama post tuwe tutoshoka kwishura nawe uponda frima boss sho kwishura ndaraba kwanza umuntu ndamwishura ibiki turi mu nangwano turi mu ngwano y'umuziki azane ivyumviro nk'ivyo ari mu babandi nyene bafise inzigo cyangwa yose abaririmbyi babo bafise abaririmbyi babo babatumye kuri twebwe kuducokoza kuduponda tuvuge badushire ku marezo sosio yego Shani Queen ari bagerageje no bakoragerageza no gutakaza la boss Natasha bo music suko tureka ivyo abariko barakora vraiment Natasha arakora abandi ba Shani Queen wait brother atukiri ngaho nyene bakuzi ba Loy TV uvuze Shani Queen Shani Queen ni umuririmbyikazi w'umurundi novuga yuko ari talented ni umuririmbyi aririmba neza ni umuririmbyi indirimbo ziwe ziba zimeze neza cyane bega uno munsi Shani Queen ari boss je nakubajije wewe niyo mpamvu ndiko ndabereka yuko music yacu sinaka no ufise ma partie Shani Queen namba atari mu ya groupe ya naka ya Paulin atari mu ya groupe ya Mipro atari mu ya groupe ya Landry atari mu ya groupe ya Biggie atari muri groupe ya Isaac yo niko ndavuga mbabarire nashobora kuronka show ushobora kuronka big deal nushobora kuyironka mbega Natasha nawe musa ndakubwira Natasha kawukita Jesse ndamubona mu ma concert kandi abikora neza donc sinzi mugabo rero niko ndakubwira ati music yacu rero irimo agahaze brother ukura biraba wenyene ucubibona sishaka kubivuga cyane kandi abivuze cyane ndashaka kwanza umuntu ariko aradukurikirana no mwanya aciyandika muri commentaire sivyo mbega ku ruhande rwawe ni yihe mpamvu ubona umuririmbyikazi nka Natasha la noma umuririmbyikazi novuga yuko aje hanze akazana ibikombe aje hanze akazana ibikombe besha agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi right mbega ni kubera iki Natasha atukigira tumubona mu makosera akomeye yo mu Burundi umva ndakubwira ikintu kimwe icyo sinzi bivana n'aba manager biwe canke igiciro cy'umurimo ko naje je simboneka mu concert ndafise igiciro cy'wanje abandondera canke ari ama support toshaka gutanga ku bagenzi ugasanga uyu akeneye support afise uburyo sawa abadurondera bamuca tubarungika ku bantu batuvugira mu ayo ma concert baducira ayo mabeyi
ugasanga barananiwe baragiye bo ikintu cha concert sinshobora kuyagarika ko cyane mugabo cyo nagomba kuvuga bazi ba supporting muri ariko Frima man eka guca ku ruhande kuko amafaranga yo kuzana ba Diamond Platinumz yo kuzana abarinzi bo haze nk'aba abarinzi benshi bega nta mafaranga yovamo yo gutumira Natasha umuziki uri mu bice urazi impamvu Fizzo yuguruye indirimbo yuguruye label yitwa Bantu Boy ari impamvu uzugenda ukurikirane Bantu cyangwa ababantu niba Bantu boy uzugenda usoma ivyo bitabo ni muri South Africa ababantu ari impamvu yavuze ari impamvu yise Bantu Boy ababantu dibaza benshi bazovyumva sivyo rero umuziki wacu urimo ibintu byinshi cyane urimo navuza mukata urimo kata nyinshi arimo politike yo hasi kuranyumva utari muri timu ya Landry utari muri timu ya Isaac utari muri timu ya Biggie nabivuze n'ubuntu ushobora kuronka conseil donc dibaza yuko reka dukore bajya bose bakoragira bijyanye kumbure bazotwenga cyangwa bazokumirwa nibabona kubona ibintu byamaze kugenda sawa kuko twebwe byose tubikoresha Imana natwe uvuga umuziki wacu urimo ikintu cy'inzigo umuntu ushaka kukwanga ataco mupfa kwera music kwera gusa abakoze indirimbo meze fresh ariko bagashaka kuyegeza inyuma naso indirimbo ni wewe kirato naronse kinkwiriye uri kumena extra cyangwa sore n'indirimbo izindi lolo izindi n'indirimbo naso Love on Fire indirimbo zimeze neza mugabo kugira ngo umuntu avuga ati man Frima Boy tumudugije twatugizereye tugize ukuntu kureka duponde agume kujya nyene kandi bariho ariko abifuza babona yuko Frima hari kintu novuge yuko ndashaka ko wishura ko neza atabyo guca ku ruhande novuge yuko abaririmbye benshi hafi ya bose baridogera yuko DJ Paulin reka genda bivuge basi kuko bavuga ko DJ Paulin navuga ko hari n'ifoto navuga ko ikiravugisha abana amajambo menshi ifoto ya DJ Paulin ari kumwe na Amiri Pro ari kumwe na Amiri Pro ari kumwe na Dramati bari kumwe na Double J bari kumwe na Vania Ice bari muri studio yo mu gihugu cy'u Rwanda Count Record bisigura yuko DJ Paulin asaba aririmbyi batatu gusafasha man ndashaka wishico kintu nko muririmbyi atabyo guca ku ruhande kuko mwebwe nyene abaririmbyi mwanka ikiri ku mutima w'umuntu rindira wait Frima Boy umvizide mwanka kubivugira ngaha kuri mikro mugacha mugenda kuvyandika ku mastati no ku mapost ndashaka tubivugire ngaha right bo kuba afisa abarinzi biyo ni sawa kuranyumva arabikwerese yuko afisa biyo none uragwana urashwana karakujya no amaze kubikwereka yuko afise abarinzi biyo nabindi ateguye ivyiwiwe azozana bajya biwiwe namwe ni mwategura ivyiwanyu muzana biwanyu ariko bisigura ko na DJ Paulin ari mu bantu bononye umuziki w'u Burundi bo ivyo rero sishaka kubivuga ko ikintu DJ Paulin naco dufa kandi ndamuzi nk'umu DJ ndamuzi nk'umuntu nyene umushinga naye akora ivyiwiwe mugabo DJ Paulin ikintu noshaka kumuhanura nafasha abandi baririmbyi seto areke gufasha bajya gusa nafashe benshi kuko nawe nyene ashobora gufasha Burundi bwose nafashe ababishoboye nafashe abantu bamwe bandi bafise n'ingabirano agerageze kubafasha canke bijya ama connection cyambere umuntu ushobora kukwima cyambere umuntu yoshobora kukwima ushaka kukwima ibindi mugagagwa connection
natange connection abandi baririmbyi bazomushimira muri ivyo. Kabisa brother, abakozi ba Light TV ndibaza wavyumvitse navuga ko ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri twariko turayaga ku buzima bw'umuziki w'u Burundi nk'umuririmbyi Freema Boy. Ndibaza yavuze byinshi, wumvise byinshi, yavuze abantu navuga yuko bononye umuziki w'u Burundi bro. Urashobora kuravuga amazina basi kuko mu kiganiro wabavuze biri bona avuze wabavuze ati abantu konona umuziki nabivuze ndashaka uvuga ati amazina ariko wabavuze shaka kuvuga amazina mugani baza kuri iki kiganiro umenga navuze abantu amazina yabo bamwe rero turekane n'ivyo dukora umuziki uzokwanga kwanye mugabo wakoze abisigura yuko abaririmbyi dukora umuziki, abaririmbyi bakora umuziki uzokwanga kwanke kora indirimbo yawe wumvise iryoshe uyikubite ngaho hama izakira ushaka niba ishaka bazoyivuza base bavyihoze nkuko Freema Boy yavuze ati DJ Paulin asaba abaririmbyi biwe none niyo organiza concert agatumira abaririmbyi biwe zogwana nivyo riko ndavuga zorasa nivyo navuze yasa bisikura yikore nawe uri umuririmbyi kora ushire ngaho bizokunda babishaka Freema mu gusozera bro akajambo kanyuma cyangwa se ubutumwa Freema ndashaka utanga ubutumwa buremereye ku muntu wese ari karonona umuziki w'u Burundi. Reka mvuge ikintu kimwe ubutumwa nagomba mvuge Uburundi nibo bwatanguye umuziki imbere y'u Rwanda. Uburundi nibo bwatumye abarimvyi bamwe bakera baronse amatrofa akomakome ba nka Chancho Amis. Ikintu nagomba mvuge dukunde umuziki wacu. Ugomba yuko umuziki wacu uzoba international. Mushaka yuko abo bande barimvyi bose bashike kure. Muze mubashigikire. Please. Muze mubashigikire. Shigikira abaririmvyi, shigikira talent z'abarimvyi bose. Uno munsi umurimvyi ariko arakora akitanga agashiramo uburyo mu muziki wiwe mukagerageza guponda gufuta kumusubiza hasi mugabo numushaka kuzibira Imana igumi mu inguvu yo gukora. Rero aro bamwe muko mushaka gusunika badafise na buryo bwo gusora niyo ndirimbo mugabo mukagerageza gusunika amwe bo koroka baca batakara. Rero dukunde bose tureka kamwana wa mama mureke ibintu amacakubiri y'umuziki. Donc dukunde umuziki wacu tushiremo urukundo kundisha abarundi imiziki yacu aba DJs kubita umuziki w'u Burundi tuzoronka amakonsere zo hanze dumaze gukunda ivyo wacu. Urazi abanyamahanga bagutumiye mu bindi bihugu vyabo ugasanga ugiye kuririmba indirimbo baje mu Burundi bakumva indirimbo zanyu baca baronka inguvu zo kubatumira iwabo muririmbe bababone. Yego kabisa bro, kandi ndagushimire man. Merci. Bega kurande goye basi imbere ko turangiza nuyuhe muririmbyi ubona ari karafashwa cyane gusumba abantu. Oya ivyo navyo nashaka kuvuga. No comment. Ariko harahari. Sinzi. Sinzi vraiment. Merci beaucoup basi bro. Merci. Akajambo kanyuma rero bansezerere basi. Ndabakunda. Roy TV #1. Gira subscribe. Wemeze yuko bakurikirana muzobona no mu journaliste wabo ari update wako ari umuririmbyi twambaisha kumenga zigomba gusa. Uyu ndamukunda Freema Boy kandi Imana izomwezagira azoshika kure man. Thank you so much. Yes bakunzi ba Light TV areka ndagushimire, reka ndamushimire na Freema Boy yakoze kuduha kanya, yakoze kuyagana n'abakunzi ba Light TV because hari byinshi mumvise mutari muzi, hari impamvu abaririmbyi mutababona mukibaza ati mbega bagiye he. Hariho nka ba Shan Queen, hariho ba Natasha Lanoma, hariho ba Yellow, hariho ba Magic Soldier Kingorongoro numurapera bizi hariho Fabi Love the Keshan Boy ucuvuga bose rero ucubabona bose nagerageje kuvuga kabisa bro ucubugenda ubavuga ko bana big up sana bro bana Freema
Yup. tubabwize ukuri show bro. Yup. Thanks. Yeah, wagwan kuri kamera uri kumwe na Elfage, kuri micro wari kumwe na Mr Radio kuva kuri Loy TV, kuri micro ya kabiri wari kumwe na Free My Boy, umurivyi w'umurundi abikora fresh kabisa, agufitiye new song. Man, Love on fire. Clip nabonye musaza. Wow. Amafoto nabonye man. Yeah. Man, fire bro. Yup. Man. Big up sana man. Yes, bakunzi ba Loy TV, reka ndabwira ati big up sana. Wowe kurikirana kino kiganiro, ntiwibagire gukora subscribe kuri YouTube channel ya Free My Boy, ntiwibagire gukora subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabwa update in news. Mr Radio kuri kamera kumena Elfage Kalfu. We love you so much Mr Radio. Wagwan subire ubutaha. Bombastic, Buja Flavor, Burundian music. Wagwan select